no yuko umenya yuko uri so warurya bicaye bateye isoni kuvuga sinisego harimo isoni mugahemo n'ubwoba kwibaza ati none abarundi bafise agatima ka vengeance bama bariko barihora mbega ntibazongirira nabi ugasanga rero hariho tendance yo kubavuga ngo ya ngo je ntumvuge wihendera urabona abantu bakuze turakunda kuvuga ngo mbega mwana mbega uri wo kwanda hari igihe uba ushaka kumenya ko ari uwamubyara nawe muhuriye mu mahanga uwo mu muryango wahewe mugabo ugasanga wagize yanjye sombe bo bagacagira ngo kuko mwebwe murakunda ngo kubaza ibyo bintu me kenshi kera twese twaragira une fierté yo kuvuga ngo jewe ndi umwana wo kwanaka canke n'abivuga amazina kera murazora bavuga bandi bakavuga muramba barasinigeze menya kuvuga amazina ariko mu kuvuga amazina waravuga tes origines ukavuga so na sokuru n'igisokuru ca kangahe kuko byaba ari iteka kumenya mbega giri yuva niyuja mbega uva kurindi ukomoka kurindi mu gihe rero uwo muntu atamenje uragira une fierté kumuvuga abo bantu rero ntibamenye yuko bariko barabagirira nabi bategurira inzira nziza hajya bakubwira ati giri izi giri yuva niyuja nico bashaka kuvuga kugira izina rya so yabayeho neza yabanye n'abantu neza ativye igihugu yatisha abantu nta kintu kinezera nk'umwana je mpora ndaba nk'ubu iyo umuntu apfuye ejo mumbabarire ejo bundi ambassadeur Gamaliel narakurikiye ndakurikira kuri Facebook ndakurikira ku manuzenya yose ugasanga abantu bose uvuze canke uyu professeur Nicodemo ubwo bari nukuri kumva uraryohewe ukumva aryohewe bona ari mbabaye ko n'abantu bapfuye ko ndabazi neza cane ariko nta kintu canezereje nishize mu kibanza c'ababo ndiko ndabona amajambo meza ariko arabaherekeza genda rero bantu mwavyaye mugerageze bantu mutwara uyu munsi mugerageze mukore neza izobaherekeza muyisange imbere abana mwavyaye bayisange imbere azashike nkashitse yowe uri umwana wo kwanaka yo so yari intore yo so yagize neza nkuko ibi bishikira procureur procureur yacu urubanza kuri Micombero yitwa ngo iki nduwayo umva kwanze ikajya nduwayo iyo barivuze hose niteka mukore nka nduwayo mukore nk'abo bose bakoze kugira bagirire neza imiryango yabo babavuge neza baherekezwe n'amajambo meza tukaherekezwa kuri umwicanyi mwumva ari iteka abana banyu bazogira ni ukuri icyo kintu nama ndagihagararaho nimukore cyane muvyara mutaze abavyara batazi igituma ariko baravyara bapfa kuvyara gusa nibareke rero kuvyara niba bariko baravyara badashaka kugira neza imiryango yabo nibahagarike murakoze cyane impanuro utanze nazo turazumvise kandi n'izo twariko turanavuga ko ngaha twebwe ari ibintu nakora kibaza ko biherera ngaha aho ugasanga ni ibintu uriko wakora nk'umuvumo bizokurikirana n'umuryango wawe nibaza yuko abariko baradukurikira tubame baba bari muri anonyme bavyumvise hama babikorere ko barekure iyo nzirakarengane itahe wama kandi yivuze Vitali nibaza ko Patani mbabarire ndamwohera ego ubu tugeze mu gihe nk'abarundi dukwiye kugarukana umuco wo gucira umutungo hageze yuko tugarukana ikintu bita kirazira gushigikira ibintu vy'amafuta arivyo bizana bidushikanyeho igihugu cacu kigeze ubu twige nk'abarundi kuvuga duti dushaka yuko hagera igihe binamaramaza gushigikira amafuta jewe ubu ndavuga ati umuntu aba ariko arashigikira inzego kanuma abantu bariko bararenganywa akagomba kwigira sinda bibazwa akagomba ngo ari mu byumvakani kubiye no kuza tugarukana umuco wuko bimaramaje kuba uri muri position woshobora kugira ijambo woshobora guterera ijwi ryawe kugira ngo agateka kazina muntu kubahire
uri muri ico kibanza ushobora kugira ico ushikirije kandi ukumvirwa hanyuma ugaca ucagura guhora twige kugira umuco w'uko bimaramaje ivyo bintu tubwire ari ndashigikiye abavuze ati tubarire abagore babo tubarire abana babo tubarire aho bakorana tubarire umuntu wese aba bariko baravuga ngo bari mu byubaka tugume tubabarira ati namwebwe murafise uruhara rwanyu maramara kubona uhoze maramara kubona utariko uravuga kandi ijwi ryawe ryari rikenewe tugarukane umuco wo gukumira wo gucira umukenke abo bantu tukavuga ati no wewe uri kurahora kandi uri mu kibanza ushobora kuvuga kandi uburundi bwose buriko burafungwa dufite abafunzwe hafunzwe abarwayi bose b'uburundi nawe urahoze ugomba gukubaka ngo isoko yawe ugomba ugaca umuhoze ushobora kugira ico uvuze ugashirako pression ariko ugaca uvuga ngo wowe uri mu vyuma maramara twige uwo muco wo gucira umukenke abantu hamwe bimaramaza twumve yuko kuba umurundi bisigura gutahura yuko abarundi twese igihugu n'ici wacu nta murundi buhunde nta murundi wo hasi akwiye gucirizwa n'umurundi wo hejuru akwiye gukingirwa ariko arakora ibintu vyica igihugu urakoze cyane nimba twumva nawe ashobora gufata akanya mwiriwe neza ndabakengurukiye muranyumva turakumva cyane ndabakengurukiye naje kumpa ijambo hanyuma kandi ndakengurutse yuko mwategekanije kino kiganiro ni ikiganiro gikora ku kintu kibabaje cyane gitera ishavu kandi ndakivuze mu gifaransa revolta hanyuma jewe ibi bintu biri kubirashikira muganga Sahabo bintera kwibaza ibintu byinshi cyane ku buryo bw'uko bimwe nibaza bya nta n'ubirongera umuti mugabo byo dutuma twibaza kubandanya gusumba numvise ibyiyumviro byiza cyane byashyikirijwe Pamela Notama hanyuma jewe ngarutse ku kuntu uyu muganga yafunzwe ngahagarara kuri iki kintu gishasha yene yakuwemo serumu agatwarwa nca nibaza ikibazo bishoboka gute yuko naho ataba umuganga bazi yavuye yakoranye n'abo bantu yigishije canke yakoranye n'abo bariko baramuvura bashobora kuza bakamukuramwo serumu hanyuma hakabura n'umuntu n'umwe yaba umuforoma cyangwa umuganga agakoma induru akavuga ati ibara riraguye tabara kuko ibintu ni ibintu bikomeye cyane kandi n'ikintu nibaza kiriko kiratakara mu mico mu mibereho y'abarundi uno munsi baraza kandi bitangwa uno munsi bagatora umunyeshuri umwarimu yariko aramwigisha canke yateza kumwigisha akabaca iruhande akihoya akagenda akigisha basigaye bakaza bagatwara umurwayi umuganga akaza agafata yuko ataco yabonye akaza akavura abasigaye muzorabe mu burorero bwinshi dufise hariho ahantu abantu benshi bakize kubera yuko umupatiri umubikira diregiteri w'ishuri yarahiye akarengwa ati aba bantu nimugenda mubatwaye ntako mubatwara mubaza kumbanza hanyuma rero mwibaza ati ibi bintu bishika gute yuko bigera aha kugeza uno munsi agahera imyakiri ukabura abaganga ukabura abari muri rujya rwego rw'abaganga ukabura abagenzi tukabura inshuti basangiye umwuga ukabura na cyane cyane abo muri kira hospital nibaza yuko Sahabo muri kazoza nazo namwandika ko izina ryiwe bakayitira ibyo bitaro bakabyita izina ryiwe kubera n'ikiyumviro ciwe yarabikoreye yarabirondeye yarabiteje imbere kandi yakoze ikintu kidasanzwe mu bantu hanyuma ku cyiyumviro kigira kabiri
njyewe ndibaza nti mbega none uno munsi ko turiko turabivugira ngaha harasohoka amatangazo biravugwa ku maradiyo yo mu Burundi birandikwa mbega none ko mbona Sahabo yari afise umugambi yari asangiye n'abanyamahanga kandi twariko dufashwa n'abanyamahanga kugira ngo ateze imbere igisata cy'amagara y'abantu mbega noneho mu mahanga bakorana abamufasha abafasha Uburundi ibi bintu biriko birashikira Sahabo babizi ku rugero rungana gute mbega none twokora iki kugira ngo abo bantu babimenye ku buryo bw'uko bavuga bati twebwe nimba turi Abadage nimba turi Ababiligi nimba turi Abasuwisi turi Abakanadiye cyangwa Aba-Australie nimba dufasha muri kijya gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo tubandanye dufasha muri kijya gisata dutegereza kubaza leta y'u Burundi n'ikiri kirakora kugira ngo akarenganyo kari kugashikira muganga Sahabo gashobora no gushikira n'abandi gahagarare kandi ntikazosubire niko njye mbona umengo ibi bintu naho turiko turabivuga umengo bigarukira muri twebwe kandi naho bitogarukira muri twebwe bikajya ku rundi rugero bimenyekana ku rugero ruto ugereranije n'ibiriko biraba muramumviriza bajya badede nyene bariko bariteragura murumva ngo amakungu ngo araturenganya ngo amakungu ngo n'abansi hari abo bambara bankugwa kanuka mu Rwanda yagakaciye kose abarundi bagenda kwivuza mu Rwanda uno munsi bangani harimo nabo badede harimo abana babo harimo base harimo ba nyina abo bantu uno munsi bateza kuba bariko bivuza muri Kira hospital ntibateza kubanza gufata indege ntibateza kubanza guca mu bifuri mu uno munsi Kira hospital yari ikwiye kuba ihawe n'umutumba ugira kabiri cyangwa ugira gatatu kugira ngo abarundi bashobore kwivuza hanyuma kugira dangize ijambo ryo gushimira aba bashingwamanza bakurikiranye runo rubanza ni ukuri igikorwa bariko barakora kirakomeye cyane hanyuma mbandanije ku byo nariko ndavuga ni uko bofataga n'iyindi migo ku buryo bw'uko iyi dosiye imenyekana ku isi yose bajya iryo ntwaro bayizi urashobora kugara mikoro nagira ndangize iryo dosiye urashobora kugura mikoro ubandanye alo amigo nakubwiye ubindi ikintu numva yuko no munsi cyotuma bavuga bagahesha nuko banki mondiale ejo yovyuka ikavuga iti ejo sizosubira gutanga amafaranga n'idosiye ya Kira hospital itavuye mu nzira ngakarenganyo kariko karakorerwa umuganga ataca atakoze kugira ngo anagure kino gisata ari kugwe Ububirigi bukavuga uko Ubufaransa bukavuga uko Ubusuwisi bukavuga uko muri ico gihe bibaza yuko ari cyo cyonyene gisigaye kugira ngo uyu muntu hamwe n'iki gisata bishobore kuronka agahengwe hanyuma ibisigaye nabyo bijya bariko bagendanye bashikirije byokorwa mu Burundi hariho bimwe bishoboka nivyo byuko abantu bahaguruka n'ukuri bakavuga bati ibintu bikunda tukabumva hanyuma na Sahabo n'umuryango wiwe bazokumva yuko bari kumwe n'abandi kandi nawe nyene yumve yuko ari agashimwe abarundi bamuhaye ukuntu yitangiye igihugu ukuntu yangene bashobora kwivuza hafi bakavugwa neza kandi bakavugwa batabanje kuvunika naho nashaka kugarukiriza murakoze
urakoze cyane hari umuntu yitwa Amigo atubabariye twabanje kumukora ko numva umenya ariko arangije ko ndamubwira niyashaka gusubira gusaba ijambo arasubira gusaba mic ko numvise ndamubwira yugane mikoro ntiyabaye akibikora Deni urashobora gufata akanya mwiriwe n'abandi bose muri kumwe murakoze cyane kumpa akanya bakengurukiye cyane kuri kino kiganiro mwatunganije kabakengurukira n'abashikiriza ibyiyumviro bose kuva mu ntango nakurikiranye n'agatelefoni kagiye karangora rero iki kibazo umuntu akurikiranye byashikiye muganga Christophe kuva gitangura gushika n'ubu urumva yuko ari ibintu biteye isoni biteye ubwoba n'agahinda umuntu ashobora kwibaza none abo bantu babigira koko barafise umutima canke biyumvira ko ubuzima bwabo buzogarukira hebo ni ibintu ugiye kubyumvira koko nk'uko babivuze birasiga ubwenge cyane rero umuntu ariko arabivuga umuntu yiyumvira icokorwa Bob yabivuze Pamela yabivuze n'abana bitari hari ibyo avuze n'abandi babivuze nibaza yuko abo banyamahanga babizi ku rugero uruhe nibyo turiko turabivuga muri space bavuga nibaza yuko CNDD nta barundi tinya kiyabitinya abarundi hari ivyo bimaze guhindura rero je nagira nsabe ikintu kimwe turabe inyuma y'ispace Blaise, Pamela, Gustave, est-ce que vous pouvez initier une pétition uburyo yoca musinye ndavyumva tukaraba ku buryo naho yobasinye n'abantu aho babantu ijana naho babantu amajana abiri canke abantu amajana 100 bari muri space mugabo iyo pétition on peut pétitionner le président de la République le procureur général de la République la ministre de la Justice tugashiramo ces parlementaires de l'opposition mu bisanzwe umushikiranganji w'ubutungane bateza kukimubaza bateza kumubaza ikibazo ingene iriko irabadestabiliza ashikagurika ubu turakumvise uvuze birata biracikagurika ambabarire ngirango aga connection acikagurika kabisa sinzi wowe kutwumva ariko raba mugende ahandi hantu nibaza ko muhagaze itari irafata neza okay biza biracika nibaza ko ari ngo biracikagurika ko twokumviriza uwundi hanyuma dusabe Deni imbere yuko Deni asubira kugaruka canke haduha ijambo gukurikira hari ikintu Vitara yaje kuvuga co kumenyekanisha iyo ntuzi ya affaire ahantu hose hari umuntu aje kunyandikira ambwira yuko nk'abantu baherereye muri Swede ico kintu ariko baragikora donc bariko barakompoza amantu z'ama article canke des textes bakazihereza abajournaliste bo mu bihugu bya Swede kugira ngo iyo nkuru ivugwe muri ico gihugu ca Swede nibaza ko iyo ari initiative ikomeye cyane hasigaye ko n'abandi bo mu bindi bihugu nabo bobikora nk'uko za Canada Ufaransa Ububirigi jusqu'à même muri Union Européenne ko turafise les ambassades ziri mu Burundi z'ivyo bihugu usanga ivyo bintu rabikurikirana n'ivyo ariko ugasanga babikurikiranira kure hamwe umuntu yogira izo question nibaza ko bogerigera akabifata mu minwe akabikorera ko harimo n'ikindi ntuzeye sinzi ko ari Bob Ruguzi yageze kukivuga canke ari uwundi ni ikintu kijanye na conference y'abepiskope n'abandi abantu twita ko ari abantu bakomeye bashobora kugira pression ko hariho kazi zimwe zikunda kuba ziri ari kazi ziri politiki abantu bagatinya kuzikora kuko basha bavuga ati uyo yagirizwa ko yakubise coup d'etat uyo yagirizwa ko byarinde bya atteinte à la sécurité de l'état donc yagirizwa ibintu biri très politique mais uyo ni affaire ijanye n'ibintu za economie nta n'ikindi kintu umuntu ariko arasa n'abavuga ngo ni kure kugwa gusa ubundi yari kuba ari kubona cazira mwakameme bamuhe uburenganzira bwo kwivuza kandi bongere bashire mu ntuze mu minwe ico kibazo kije imbere y'ubutungane hanyuma kirahose nanye ku neza yacu subizwe mu minwe y'abantu bateza kuyikoresha neza hanyuma itera imbere nk'uko yari itegekanijwe gutera imbere nivyo sinzi ko Deni yoba twumva dusubire tumuha akanya
byanse nta kuntu ca dusanga duha ijambo abandi jewe ndiko ndabumva Blaise. ubu ni sana turakumva urashobora kuvuga. Okay, murakoze cyane. Ego reka ncagagure nariko mvuga nti harakwiye yuko inyuma y'iyi space kugira nabo banyamahanga babimenye kugira ngo niyo initiative ya muri Swede ibe soutenue. Harakwiye yuko utwinisha ini petition tukapetitiona le président de la République nabo bandi bose bafite mu ruhara, hanyuma iyo petition tukayikwiragiza hashoboka hose kugira ngo novuga nti ikibi canke akarenganyo kari karakorerwa Christophe Sahabo kame babimenye komsa abo parlementaire bo muri opposition ico kibazo bakijana mu nama kuna mashinga cyakazokwemera ko kivugirwaye azi ko kijayo bafuma byanka mugabo bagerageje hanyuma iyo petition ikwiye hose gutyo iki kibazo kimenyekane tuzosabe mbere washaka bishoboka sinzi ko byogera no mu rapporteur spécial muri kwezi kw'icenda ni yashikiriza rapport sur les droits humains muri Conseil droits de l'homme Genève. Ico kibazo bibaye kigiye kuri programme akakivugamwo navyo ibyo ari ibintu bikomeye cyane ko ni ibintu bitabaho yuko bashobora gufata umuntu gutyo onye ari umuntu ukarenganyo irebwa aba bamaze gupfunga no kwica ni benshi mugabo reka dupfume dufatira kuri ico kugira ngo ibiriko bira mu bundi bikomeze kubandanya imenyekana. Murakoze cyane. Hari umuntu yitwa Kiki nawe nimba twumva arashobora gufata ijambo. Kugurura mikoro yawe Kiki Daniel. Sinzi ko twumva mikoro yawe irugaye. Mikoro yawe irugaye sinzi ko twumva. Homengo yarayuguruye. Ego, nande nubizi. Ayuguruye. Iki muratwumva? Okay, hari umuntu yanditse message hano shaka ndayisome kandi ashaka kwibutsa abantu ariko baradukurikira ko kiganiro mu kanya gihava gihera. Nimba hari icyo baterera ari usaba ijambo akakurisaba mu kanya ikiganiro gihava gihera. Umuntu yanditse ngaha ati naje nagira nsabe ko mu ntumbero yo kumushyigikira mu misa zosomwa mu gihugu cacu hose ko bomusabira akiriho ko na Eklezia iremera ko gusabira abafunzwe abagowe n'abarenganywa biri mu nshingano zayo gutyo iryo jwi rishike kure benshi mu gihugu no hanze no kubashize imbere Imana. Donc umuntu ariko yanditse iyo message yitwa Christophe avuze ati arasaba ko na mu misa byosoma mu misa bakazamusabira ko no gusabira abapfuye ngo barabikora donc bamusabira akiri muzima. Ico rero nibaza ko ari cyiza mugabo ingorane nuko ntazi ko abo bantu muri Eklezia Gatolika ibyo baba babikora mu gihe batashima no kwandikana commentaire nimba kuri iyo dossier siribaza ko byo baba bishoboka. Eko nashaka gusubiza akanya muri kino gihe Gustave nimba nawe hari bavuga abona ata wundi yasaje ijambo dave dusezera abafise micro nimba hari ufise commentaire ashaka kugira aje kuduza ukuboko. Blaise nakobwa ngo Gustave ahavangira ko kuko mu gihe cyo turavuga ngo Eglise Catholique ngo nabonye n'abepiskopi bagira ico bavuga tugende tutavuze kaya Emilienne Roman. Ego nico vuga. Tugende tutayivuze ko Gustave ko yagira afata ijambo nayo nyene yoca yizogira ko kugira ngo twibutse ibiri kugira mushikira. Murakoze cyane Kamera na Blaise dusubira kumva no kanya. Ego ndashimire abagize amareaction bose mu mwanya uheze mbereye kuri gitari ba Justine Beni bavuze ibintu byiza cyane ibintu nkoramutima. Rero ni nko kukunganira nongera mvuga nti ibintu biriko biraba biteye isoni aho bona nk'urwego rw'abaganga ordre de médecins kandi ikintu na kimwe yigeze ishikiriza kuri kandi hirya yo kuza gukura amaserumu ku muntu agoniza
ntihagire na kimwe bavuga mu bashingantahe twumva ngo amakofe y'abashingantahe canke ababa basubiriye ngo n'abanotambe na ekereziya katolika yahora ishikiriza ibintu vyinshi canuma bikaba camizwe n'ingoma n'ibintu bindi persone napipemo n'ibintu bibabaje cane cerekana umenga abantu bose barabaye abanja nk'uko musenyeri nta mwana yari yarabivuze ntirumve ko baniryo ibintu bibabaje cane kubona ibintu nkabija bima habura n'umuntu n'umwe avuga abantu baba bari mu migambi ya opposition tukibura n'akadeklaration n'imwe kuri Twitter canke ahandi hantu hose yerekane ico kintu kiriko kiraba akabura n'uko minduru ibintu rero bibabaje cane ariko rero bitegerezwa natwe kuduha inguvu yo kurodubla de vigilance na effort constante turiko turakoresha mu vyerekeye agateka kazina muntu kudoma kurutuki no gushika kure umugabane mpuzamakungu y'amasosiyete des droits de l'homme n'ahandi nta ide nziza bashikirije ya petisiyo ikintu umuntu akwiye gukenguka ni ciza cane nta kuntu na kumwe tutazohengeshanya kandi urumva sitososhe gusa n'abantu benshi Pamela arashikirije ati mbega Irene Sibomana we ubona gute arya kamuna aho umuntu sentari yaramweza ataco yazize yagiye kudenonsa abi et acte sexuel nka directeur yitwa ko ari umupasiri yama mu nyuma karari wabizira gushika hamwe umuntu imeze yanavuga ati ni igiki kiri inyuma nafata umuntu nk'uko cyahabo nimba ari inyuma hari igihe umuntu yibaza ati nimba ari inyuma muri kaya yemeye cavuga nko kujya mu patiri fise hari wabo umuntu wiwaba akomeye cyane mu Rwanda sende zigiteka iko n'ibintu keretse cyane abantu bama bavuga ngo basiga imana imbere hamwe bavuga ngo ni leta vyeri umuntu acezwa yagirizwa ubusa afungiwe ubusa nk'umupfasoni nk'urya ntagushimirwa ko yatabaye abana ntibabasambanye ntibabandanye babakorera ivyafurambi abari wabizira mwama bakaja ngaho bakitegura ibintu kamu babona kuwa mungu bagiye kudefira mu misa maramaza rero twebwe ku ruhande rwacu dutegerezwa kuguma uharanira agateka kazina muntu twemvantorizo kandi abivuze ubu hari tekinoloji moderne ibintu byose biri progressif ibi bariko barakora byose bazobibazwa bazovyishura yo generation à generation umuntu ari classifié avyarchive neza na neza ce sont des preuves probantes irréfutables tuzokoresha ahandi hato kandi n'ubu dukoresha mu yandi masentare mpuzamakungu. urakoze cyane Bob yari yasabye ko nawe agira icyo ashikiriza mu kurangiza ijambo n'ibintu murakoze Blaise mwambabarira urumva kugarukana narasavye ijambo n'ivyo mugabo nkoresheje indi telefone aparama ntivyashitse ariko ngira nyarutse kandi ndabashimira kubona munyongeye ijambo kuko nivyo uno munsi tuko tuvuga iki kintu tibara ririko riraba muri dossier ya Sahabo aho ubona leta iriko irashiramo inguvu mu kwica umuntu mu kwica umugwayi mu kwica umunyororo n'ibintu bidasanzwe nk'uko naba Pamela yabivuze naho nguma mu itondondeza Pamela yabivuze neza aravuga ati uno munsi naho tuko tuvuga Sahabo si Sahabo paske ba Sahabo ni benshi urumva none nk'ubu muravuze Emilienne nagenda babwire hari ikintu nibaza ko twari dukwiye kujukira nashimye ivyujuro vyinshi byagiye biratangwa ivyo vyose vy'amapetition abo bose basavye imisa yuko zosomwa hanze benshi muri mwebwe bavuze ingene mu bihugu bitandukanye kogerageza kumenyekanisha ibiriko birakorerwa Sahabo ari ikindi kintu gikomeye na Vitali yavuze ati ubu no gutangura kuraba abantu bose bashobora kugira ico bavuze kuri bya leta ireke kwica abarundi gutyo atakiyihagarika yavuze Banki Mondiale nagenda babimenyeshe yuko n'icyumviro ciza kuko no munsi dukwiye gutangura kuraba mbega ibi bintu biba mu Burundi kubera kibidahagarara iyi ntwaro mbe kubera kidashobora kumva ko abarundi bakwiye kubaho mu mahoro kota hehe nagenda babwiye ko ivyo byose n'inzira zo gucamo ndababwira yuko izo za Banki Mondiale za FMI za BAD hari abarundi bamaze gutangura kubikora uko nyene kuko ibi bintu nk'uko mwabivuze biteza guhagarara alors ikindi cy'imbiro ni intererano nta gutanga kugira dufashanye kuraba ingene n'ukuri iki gihugu cyacu kizosubira kugarukamwo ubuntu kigarukamwo intwaro ibariza amategeko
buriya jewe ngenda babwire sendedefdede aba bantu batwara uno munsi murabona ko hariho n'abantu benshi barabanduvye abanga bamwe barishwe bamwe abandi ngo baromowe naha rero ndababwira nti bete abantu basigaye hajya n'ubundi bwoko bw'abandi bantu burya abantu s'abahutu s'abatutsi s'abatwa s'abaganwa ivyo mwe muhora mwiyumvira n'ubundi bwoko uwo ari wese muri mwebwe bashobora kugira ubushakashatsi akazomenya abari icyo nshaka kuvuga ni iki hari ikintu gikomeye cyane ku bwanje nibaza twokorerako buriya iyo umuntu ariko arakoresha inguvu nyinshi mu kukwica wamuraba mugabo ukabona nta nguvu afise wamuraba ukabona buriya ubwenge bwacu budusaba kugerageza kumenya aho abo bantu bakura inguvu aha ari ikintu nashaka kubabwira n'igiki aba bantu bariko barakora ikibi uravye ngo ndayishimiye ukaraba ngo Angeline ujya mu kandayishimiye ukaraba abo ba Kazungu ukaraba abo ba Generale Ildefonse Habarurema abo banda kugarika bajya abantu cese numva bajya abantu nta kintu na kimwe twari dukwiye kuza turabaraba kubera bajya baramaze kudekara baramaze kwereka abarundi ko yabicanye kandi ko umugambi wabo ari uwo kwica none uwo muntu mwumva wasubira kumwandikira cyangwa ukarondera ngo bashingwa manza ngo nyabona ugenda vrema ngo reka tuvuze ijyamo no ahubwo no munsi hari ikintu cyihutirwa dukwiye gukora ni kumenya mbega ni bande bariko baradufashira bariko barafasha ijya ntwaro kutwika mbega ni bande bari inyuma y'ibi bintu mbega ni bande baha inguvu aba bantu reka ndabaha akarorero gasanzwe gatoyi cyane murabona nk'ubu turiko turavuga ikibazo cya Sahabu sivyo Sahabu ni ikibazo gikomeye cya Kira Hospital twavuze yuko Kira Hospital atari umugambi nibyo icyumviro cyarazanye Sahabu umugambi wo guteza imbere ubuvuzi mugabo n'abarundi bose uno munsi bariko baratotezwa n'abarundi bahora baja kuhivuriza ubuvuzi buteye imbere batakibibona ariko Sahabu abantu ntibariko baravuga yuko hari abarundi bari inyuma y'ifungwa rya Sahabu abantu bose tubona Ildefonse Habarurema General tukabona Charles Ndagijimana tukabona Evariste Ndayishimiye kuko aribo bagaragara mu ifungwa rya Sahabu mugabo hari abantu bari inyuma yavyo kandi bafise ukuri aribo bovuze bati ibi bintu muriko muragiriza Sahabu sivyo ndabaha akarorero hariho umuntu yitwa Maître Gilbert Nibigigwe benshi gira baramuzi n'umuavoka sivyo hariho umuntu babita Dr Eric Ngendahayo afise ni conseiller bari muri PSD biro ni biro stratégique yitwa PSD n'umugore wiwe bo umugore we mumbabarire ntawe mvuga amazina kuko amafuti menshi ava kuri abo bagabo simvuze ko abagabo ariko dukora amafuti mugabo umugore we reka ndamureke wa Eric Ngendahayo hariho uwo Gilbert Nibigigwe akaba n'abandi baganga bari haji Bujumbura hari akagwi k'abantu bari inyuma y'ifungwa rya Sahabu pourtant nk'abo bantu ndababwiye abo ba Gilbert n'abo ba Eric Ngendahayo uno munsi Maître Gilbert Nibigigwe niwe muhanuzi wa Neva n'umugore wa Neva muri ibi bintu byose by'amanyanga mwumva by'ubusuma bw'amahera hariho uwo Dr Eric Ngendahayo sivyo conseiller wa PSD bureau stratégique n'abantu bigeze kugira audit mwumve neza baragize audit ya Kira Hospital kandi bayisabwe n'ubuyobozi nyene abo bantu barafise ukuri kose mugabo amakuru dufite uno munsi nibo bantu bagiye gukorana n'uwo Charles Ndagijimana kuko yarasanzwe ari muri Kira kwigira hamwe ingene bahamba Sahabu abo bantu rero nivyo mvuga n'abantu baba bakwiye kumenyekana kuko uno munsi n'abantu bashobora kubwira Neva bati president ibi bintu naho twabigiyemo ibi bintu biragoye kuvamo kandi biduteza urubwa twese ivyo bintu bigahera bikavamo hari abantu ubunyane mwumvise ntuzarabivuze Maître Gustave aravuze ati nibara kubona mu gihugu harimo ordre des médecins bazi indahiro bagize bakaburamwo abantu bavuga bati reka twandikire umukuru w'igihugu n'ukuri reka twandikire minisitiri wa gato naguciriyemo Dr Sylvain niwe wayitwara iputa Dr Sylvain wibuke ko n'abari muri affaire ya Kira donc kubivuga biragoye Dr Sylvain sinzi ko wabonye mu madokima twarungitse arimwo donc direko nawe uramunyibukije nari namwibagiye kumurengera nuko kuba Burundi nari ndamuzi bon
si ibyo ariko ibyo byose nibyo ndavuga ko hariho ba dogiteri Sylvain bose agiye n'abantu b'incabwe ngo bajya abantu turabahazi ikovurema bakemera ibara niyo nk'ubu nka dogiteri Sylvain niho byitwa ko bahaye leta yari yamusubira imbere ahawe bashobora n'umunsi kuvuga ati ibi bintu byo ndashaka kubivamo arashobora kubwira leta cyangwa bajya abantu nyine bari bakoranye ava ibi bintu ntituzobivamo ibi bintu biriko biduteza urubwa nabo ba Gilbert ntibigirwa mvuze abo ba Dr Eric Ngendahaye urumva n'abantu rero binyegeza mu kinyegero abantu kenshi mutamenya ugasanga nibo bariko barica umuntu mugabo twebwe tukaraba ujya ari karica tumenye uwamuhaye munition urumva alors nahanyere ndababwira ijya leta iriko iratwica yica abacu abantu bari hajya muri za Union Africaine bafite amatitire y'abambasaderi bahawe na CNDD nibo uno munsi bahanura ijya leta ingene yica abarundi abo bantu rero bose bakwiye kumenyekana hanyuma icyumviro kintu ni ukuri sinzi abarundi muri iyi myaka y'amagume amashyirahamwe yavutse ari menshi cyane ikintu cyiza mu buzima bw'igihugu ni ukuri hakagira aho gira umuntu cyangwa abantu badufasha n'ukuri ni icyumviro ngira mpereze ko rero mbabarire naho mvuze umwanya munini nasaga cyane ni icyumviro ngira nsaba mwabivuze mwese mwumvise umubabaro dufise kubera abantu bishe igihugu cyacu birirwa baratwica batwikira abacu badufungira abacu abagenzi bishe igihugu cyacu mu buryo bwose kita gihugu mu bisanzwe cyarica abuzukuruza bacu regeneration future hariho n'abataravuka mubona bazosanga hari iki naha rero mvuga ntobona kishyirahamwe nukuri uko hari ishyirahamwe riharanira abanyororo riharanira banyamwema riranariho nihazi ishyirahamwe riza riratugirira icyo bita intonde identification y'abahemu bose ese gukoresha amajambo yakoresheje nko mu myaka yahera kugira simpave numvwa nabi abantu banyumve nabi muko hari abantu bahemukiye igihugu cy'u Burundi nabo bacamanza bose birigwa bararenganya abantu nabo bapolisi birigwa barica abantu birigwa barafungira abantu busa kuko baranyuruza abantu nabo bantu abo bantu nyene byo kuvuga abo ba docteur banaka usanga uno munsi n'ukuri nibo bagenda mu gifuri bagakorana n'aba generale bagakorana n'aba president neva mu kubereka bati haje bashaka kwiba haje abo bantu turakeneye ishyirahamwe rizoba dondagura ababike muri ntibate ko jenga ndabakarorera hari abantu bisha abarundi hari abantu bahohoteye igihugu cy'u Burundi n'ukuri uno munsi mbona bari mu bihugu ibi bihugu twahungiyemo twese cyose baraza n'ukuri ukazibona bariko baraza bagasangira n'abantu bakicara n'ukuri kandi tuzi ko mu mico y'ikirundi abantu nk'abo n'abantu twategetswe kuba twaraciriye umukenke abantu hakaba kirazira umuntu yaramenje umuntu yarakoze ikintu igayitse kamenya ko adashobora kuja mu bantu mu bashinga hayi mu bapfasoni mu bantu akicara nukuri rero abantu baba bafite icyo cyumviro cyangwa bazoronka umwanya barabidukorera barabe abantu bafunze mbonimpa ndobo je hanze ndakaronda bakarorero umucamanza yafunze uwo mucamanza yaragiye ari muri Swede sivyo yakoresheje n'iperereza yaramuhoteye kandi yari gutuma nicwa no kwisi mugabo mu nyuma nawe yarahunze ubu yagiye ari muri Swede agishikayo abantu barambiye bati wa Mugesera yagufunga ari hano kandi bisaba ko wanditse ikete hano beba ubunyere baramwima ubuhungiro bo jewe n'ukuri icyo gihe avyo nakoze kandi kumbure narakoze ikosa kuko numvise umengo nawe anteye ikigongo numvise umengo aje mu buhungiro nanje darahunze nagize ni bo nawe sinzi byamushikiye azohitanwa n'ururi imbere mugabo rero nshaka kuvuga aba bantu bariko barica igihugu aba bacamanza bose bariko baratoteza sahabo abo bantu bose badufungiye abo abajournaliste ba Sandra Muhoza abo bantu birakenewe ko bazoja ku ntonde ejo hirya y'icyo gihugu cyacu kikazokira cyangwa bakazokica kigatemba mugabo abarundi bazobe bafite ahantu basoma bavuge bati harabaye abahemu bise nguru urutonde rwabo darangije murakoze urakoze cyane ndashaka kwibutsa abahora batwumviriza mu maspace yacu igihe twakira muri space yacu sinduhije yarigeze kutubwira ko Rovisi wa SF wanhoze wa service de renseignement sinzi izina ryiwe ya Bob Rowe muri bike ari mu bantu ngo bama babuza yuko agira umuntu wa Louis Mars mu MSD y'amasoko uwo muntu ni gakavugwa iputa
abantu benshi mu madosiye menshi y'abantu bafungwa bakaguma mu busatira ngo ari mu ba mbere batuma ivyo bintu bigenda uko biri sinzi rero ko muri aba bazokwandika n'isiro nabo nyene batomwibagira bravo ni umuntu nama numva bamuvuga mu madosiye atari make ikindi ni ukuvuga ko kuri ntuze kuri iyo nterano yawe ikomeye cyane bashaka yitwa Emmanuel ntaguciriyemo yitwa Emmanuel bamwita Manu ndayiziga Emmanuel wara n'uburyo Fema ngo birazwi arashobora kuba decisive ivuye muri justice bikagwa ati umuntu amurekure muga ngo minota nk'ibi ya telefone uwo muntu asubira kuva naho yarari bacamusubiza mu gasho abo rero bakwiye kuja muri izo ntonde za exact donc narivuze ni hariho abantu nk'uko bari babivuga mu kanya bo batari muri urwo rwego rwabo bicanyi bari muri babandi niko batanga remission mugavuga ati ndazitange n'inyegeje no kumenyekana zimenyekana mugalo fete ko hoba hariho une organisation quelqu'un qui s'occupe à mettre au public abo bantu bakora ibyo bintu hari abantu butinya hari abantu jewe nibaza ko babitinyira image yabo ni ukuvuga uwo muntu avuga ati jeje ntabyo njamo n'ivyamenyekana batarashira kuri ya liste ndabijamo ugasanga aratsinda ataragera kuri urwo rwego rw'abo bantu babishaye bo bavuga ati izo bafisha ko banyandika batisha ndabaca hari umuntu ariko arafata amanuza ya Godwig bashaka gushira muri mute nuza ya merci beaucoup aho harivuze ni ivyo bintu buze n'ibintu bikomeye gutuma hari abantu batinya kuja muri ubwo bube gito kubera bavuga bati nitwabujamwo turisa kuja kuri ya liste abantu batumiye ko turimwo muri ivyo bintu nivyo ndabona umenga umwanya uriko uratujana ariko tuze n'ibintu bikomeye cyane byotuma hari abantu batinya kuja muri ubwo bube gito ijambo rya nyuma novuga ubwa mbere nuko twese turiteye intege muganga Christophe Sahabu amabi ariko arakorerwa n'amabi y'agahomerabunwa n'ibintu bisiga ubwenge ariko kumuremesha hari hose areme iki kiganiro inkana ibishaka zocumviriza canke abandi bamwubwira ingene twari turiko turavuga kuri yiwe rero nareme imana imukomeze cane imuha inguvu eka tumwifurije yuko yosohoka ibohero hama kandi tuzobandanya tudenosa amabi ariko araba kuri we eka n'ay'abandi bantu bose b'abarundi b'inzirakarengane ku mugabane mpuzamakungu hama yabo bandi nabo bariko bamukorera ikibi buraca bugacana ayandi ejo ushobora kumusubirira muri ico kibanza rimwe twebwe rero barundi bose turi ngaha ivyiyumviro vyashikirijwe n'ivyiza cane cane ivy'amapetisiyo cane kuraba babayere ku Burundi kubumvisha izikaza abantu benshi bariko baratungirwa ubusa abandi bataronka n'ababavugira bevantoriye turabe cane nabo bariko bakora ivyo nk'uko babishikirije bose na ba Bobo n'abandi twenvantoriye amazina y'abo bantu ukayashira muri ntibate hindi naco gishoboka ni nk'uko dushobora no kuguruza dose zabo kugabane mpuzamahanga uwo wese ariko akora ivyo akaja muri uwo mugwi iduciye ahubwo biduha ingufu gusumba biduhe kugurura amaso biduhe kurinda biduhe gukoresha strategy zikomeye nyinshi ziri specialize mu kurondera amakuru mu kurondera ibibi byose bariko barakora aho hose baza barinyegeza hama nabo bose bagabana ibyo batariko bavuga ivyo nakwiye na liste yabo baye Martin King niwe yavuga ati abambabaza saba kora ikibi nababonye ikibi ntibakivuge nabo bose bakeneye yuko bogirirwa liste yabo hama batabaraza bakabashira ngaho biragoye kumva ngene nka World Redenex itakoreye itavuze ikintu na kimwe kuri bijya bintu byabaye kuri Sahabu Eklezia Katolika irinumira abantu babashinga nta opoza hari mu migambi itandukanye bari mu Burundi yagiye persone na pitemo ibintu bibabaje abantu babaye abantu mbaye musenyeri namwa rero twebwe izi space tuzibandanye metudenosa parallèlement n'ama action urakoze cyane sinzi ko wahejeje numva ntumvikana ndondeze uranyumva wowe ndafise ikibazo ca connexion je sindiko ndabumva abahaye mikro biranga donc mwihangane
Vitali sinzi ko nawe haraco bashikiriza cane nyuma zabe zo gusozera kino kiganiro ndabona atari karanyumva baye ikibazo ca connection bobo hari ijambo ryanyu mushikiriza canke aza ko benshi sinzi ko hari problème ya connection ariko je ndakumva neza uvuga neza genda bumva awe nivyo nari ndakubwiye nta jambo rya nyuma bashaka gushikiriza umuntu asezera oya nukuri sinashaka kugaruka cyane ariko je nibaza yuko iyi kaya ntuzeye ya sahaba uravye urugero n'ububabare umuryango wabo bakorana abantu bose bariko barakurikirana kano karenganyo kumva jewe nibaza yuko iyo yoduhagurutsa irakwiye kuduhagurutsa iyi dosiye ntibe dosiye y'umuryango ntibe dosiye ya sahabo ntibe dosiye ikorwa n'aba bavoka tukayihagurukira twese tukayihurirako hariho abari mu bindi bikorwa hariho abafise umwanya muke hariho babwira bati kumbe izohe zitorerwa umuti mu minsi iza umwe wese akumva yuko ashizemwo inguvu ziwe sirtu ndiko mvuga cyane cyane nka twebwe turi muri diaspora kubera twebwe turafise liberté d'action gusumba abandi bose hanyuma rero nibaza yuko umunsi hazoboneka pression ihagije ikwiye ijya ntwaro izoheza yumve yuko nayo nyine ikirahomba je hari umuntu twiyeze guhura uko nyene n'umuntu uzi sinigwa ndamuvuga izina nubaho banashaka umushingwamanza ari muri ijya system hanyuma turamukanya nyuma acanyagira imbega nkabijya bintu mwebwe babitahura aterega buriya ati uja mukuru w'igihugu ati information bamuhaye ati kandi n'uno munsi ariko akorerako ati nuko leta ari iri kirahomba muri rya dosiye ya Kira Hospital jewe ndifuza rero yuko haboneka abantu bagenda kuko abumviriza ibintu byose turavuga ni benshi kandi bari mu mice myinshi kandi hariho ababoneka n'abataboneka bakagenda bakabwira ijya ntwaro yuko ata kintu na kimwe bariko barungu mu guhohotera umuntu canke umugwi w'abantu kubera ico bari kubera ico tahise kuko nivyo hariho mu migwi imwe iyo babizanyemo bica bibaryohera ati ubu barije abantu turiko turabasubiza hasi hariho ababivuga uko turabizi nta n'uwo bideha ibyo bintu bamenya yuko duhomba twese uburundi nibwo buriko burahomba abarundi nibo bariko barahomba hanyuma umuryango wa sahabo wowe urumva ntane c'umuntu navuga kuko uno munsi mwaho imana kuko baramwishe imana yakinga naho nashaka kugeza murakoze cyane nibaza yuko message ko muri komaze zitanga zishika nabonye na Dr Saku Silver kandi ripare ko ashobora kuba ari mu bactionnaire bakira nabonye izina ryiwe nimba atari uwundi izina ryiwe buri liste y'abitavye Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 12 janvier 2024 donc récemment nibaza ko yokwegera nabo bari kumwe muri actionnaria yakira bandikira ikete nimba bajyandikira umukuru w'igihugu nimba bajyandikira procureur general basabe iyo dossier ive mu madosiye adategerezwa kuba ari mu manyanga nk'uko biriko biraba nimba yerema bari de bonne foi ariko aratwumva aza gutanga ubwo butumwa ndavyibaza hanyuma nibaza yuko twaciye kuri mwese atawuswinga ijambo Claude aje ubunyene sinzi ko ari cyagira ashikirize umunota nk'umwama ashidupotira kino kiganiro merci Blaise nashaka kuvuga akantu gato cyane nashaka kuvuga yuko par rapport y'ivyo mbere abicishije ko le dossier Saham si dossier yisangije so ko ari umuganga nagiye nsubije bamwe banditse umenga ni abantu benshi dukangutse kubera hafunzwe umuganga yashinze Kira Hospital
burya uravye neza ibibazo turimo ngaha mu Burundi n'ubutungane budakora neza tubaza kwica arico dukwiye guhagararako cyane gusumba dosiye sahabu gusa ngo tuyigire dosiye irizoye. Abantu bari mu mashirahamwe ajejwe agateka kazina muntu barakwiye kutugirira kuturondera abantu bamaze ibihe bafunzwe n'amazina yabo akaba yidantifiye, abantu bataracirwa imanza bamaze ibihe birebire bafunzwe, abantu bariyo kubera akarenganyo, abo bantu bose bamenyekana. Hama ayo mazi abantu bavuze tuyakore, iyo dosiye ya dosiye sahabu ije mu yandi madosiye abandi bantu, kuko bigaragara yuko igicanishamwe abarundi namwe soma ivyo abantu bandika bavuga bati okay ni kubera we afise abamuvugira, ni kubera wewe ari umuntu wo hejuru, kandi ubiravye ivyo bavuga nivyo, kuko abantu umega bikanguye kubera hafunzwe un docteur ariko hariho abandi bantu badafite abavugira bafungiwe mu busho butandukanye bamaze des années bataracirirwa imanza. Rero nibaza yuko hoba ikintu global arico muri ayo maso abantu bavuze yokorwa kikagira hamwe, hama umuntu akereka aba bantu bafasha igihugu mu bijanye n'iterambere mu mafaranga n'ibindi, ivyo bintu bikamwikwayo bakabona yuko bariko bafasha abantu, uwo yiye gufasha abarundi ahubwo ari ukubica. Murakoze, nico nshaka gushikiriza.